ibihugu vyinshi kw'isi bifise amafaranga yavyo, ariko kandi hari n'ibindi bihugu vyagiye hamwe bishiraho ifaranga ribihuza. Uko bigenda kose, uko ibihugu bitandukanye, ni nako amafaranga biba bifise canke ibihugu biba vyagiye hamwe navyo bigenda bitandukana, ari nako agaciro kayo agenda atandukanye. Bivuze ko mushobora kuba mufise amafaranga nka mwese nk'ijana nk'igitigiri, ariko mugiye guhaha canke se mugiye kugura ibintu kw'isoko mugasanga agaciro kayo karatandukanye. Uno munsi rero tugiye kuraba ibihugu 10 ndetse n'amafaranga 10 amahera tubivuge nk'uko afise agaciro cyane kw'isi. Nizeye ko tugiye kubana kuba kumwe namwe, niyo mpamvu ndagusaba kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru tukugezaho ubugendo yarongera ku gihe kandi ku mwanya rero w'icumi tuhasanga igihugu ca Canada. Ni igihugu gihereye muri Amerika ya ruguru, ni igihugu kinini ariko kandi gifise igitoro cinshi ndetse gikungahaye ku butare bwa uranium, ari nabwo kino gihugu ifaranga ryaco ryitwa idolari rigira 6 kw'isi, ndetse rikaba ari kimwe mu mafaranga rifise agaciro cyane kw'isi, kuko ufise ifaranga rimwe ryaho baguha idolari ubusa n'ivy'173. murumva yuko ari amafaranga atari makeya ugerageje kuraba nini wacu, aho idolari rimwe gusa rivunjwa hafi amafaranga 2,000. Iki rero ni igihugu twovuga yuko kiri ku mwanya w'icumi mu bihugu bifise amafaranga afise agaciro cyane kw'isi. Tugerageje kuraba Canada rero twovuga yuko ari igihugu gikomeye kandi kiri kinini ya gose, kuko ni igihugu gifise ibi canke biriya na cyane ku butare, navyo bituma abanyagihugu ndetse n'abandi banyamitahe bagishiramwo imitahe, bigatuma rero ifaranga ryaco rigenda riduga ku mwanya aribwo rigira agaciro cyane kw'isi. Ku mwanya ugira 9 duhasanga idolari rya Amerika. Aya ni amafaranga shimikiro kw'isi, ndetse ni amafaranga twovuga yuko asirikira canke se ahanahanwa cyane kw'isi cyane. Idolari rya Amerika rero ndishobora kuvuga ngo rivunjwa gute? Idolari rya Amerika nyene rivunjwa idolari rya Amerika, kandi ico tukubwira nuko idolari rya Amerika rikoreshwa cyane kw'isi, mugabo banknotes yayo iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arivyo bigira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu gifise ijambo cyane kw'isi, kuko risanzwe rifise reserve canke se ububiko bwaryo muri Leta Zunze Ubumwe nyene za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba iri ku mugabane wa Amerika, ikaba ndetse itwagwa ubu na Donald Trump. Akaba kandi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika naco gifise ubutare bwinshi mu gihugu, ndetse kikaba kigira ingenzi, arivyo bituma amafaranga yinjira n'amafaranga asohoka bigomba gusa nk'ibimera nk'ibingana. Ivyo bigatuma kandi rino dolari rya Amerika rigenda rigira ijambo cyane kw'isi, ugerageje kuraba uko riba rimeze. Ku mwanya w'8 tuhasanga igihugu c'ubu Suisse. Ni igihugu kiri ku mugabane wa Burayi ariko kitinjiye muri vya bihugu vyiyungiye hamwe twovuga Union Européenne. Ni igihugu rero twovuga yuko kidasanzwe cyane, kuko kubera umutuzo uri muri kino gihugu bituma ifaranga ryaco ritajegajega, ahubwo rikaguma hamwe. Ubwo rero abanyamitahe benshi bakaba bahitamwo kugenda kubikayo imitahe yabo mu mabanki yayo, kubera ko rino faranga ryabo franc suisse ritigera rita agaciro cyane tugerageje kuraba kw'isi. Iyi faranga rero rimwe ry'Ubusuwisi rivunjwa amadolari, idolari rimwe n'ivy'ijana 4. Murumva yuko ari amafaranga menshi. Ni kuvuga ufise ifaranga rimwe ry'Amasuwise uronka idolari rimwe n'ivy'ijana 4.
ku mwanya w'indwi tuhasanga amaero ni ifaranga rikoreshwa mu bihugu 27 kuko igihugu cagira 28 yari ubwami bw'ubwongereza akaba bwaramaze kwikura muri ifaranga rikoreshwa na cyane cyane rihererekanwa mu bihugu 27 nko komeje kubikubwira yuko hari igihugu kimwe cyamaze kuvamo ariko bidatuma bitabuza yuko hariho n'ibindi bihugu vyo hirya no hino biba bigenda bisaba amafaranga nk'aba abangenzi ziba zikeneye kuja muri kino gihugu. Ibiro nivyo bituma bino bihugu vyishize hamwe bikagira euro, amafaranga ryayo rigenda rigira agaciro cyane ku isi. Nkuko nabikubwiye rikaba riri ku mwanya w'indwi aho euro imwe rivunjwa amadolari rimwe n'11 vy'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika kuko hasanzwe hari yebende behogo. Rero akaba ari ifaranga twavuga yuko ntayegayezwa canke itajegajega cyane i Burayi ariko kandi no kundi mugabane aho rigenda rifatisha kandi rigira ijambo cyane nkuko twabikubwiye. Ibice byinshi by'ano mafaranga asanzwe ari i Burayi nyene aho ndetse asanzwe aherekanwa ariko kandi nkuko tumeje kubikubwira no ku yandi mavunjisha hirya no hino ku isi usanga rino faranga rifatishije cyane ndetse rikaba riri muri challenge twavuga challenge y'ifaranga ry'idolari ugerageje kuraba ariko idolari rikaba n'ubundi rikiri monnaie de référence cyane ku isi. Ku mwanya wa gatandatu duhasanga idolari ryo mu bigwa canke mwizinga rya Cayman Island dollar. Idolari ryo mwizinga rya Cayman rero iyo ufise idolari rimwe ryo muri ino zinga rivunjishwa amadolari ya Amerika rimwe n'ibice 20 by'amadolari ya Amerika. Cayman Islands isanzwe ari ibigwa biri mu nyanja ya Pacific mu kace ka Caraïbe ndetse Cayman isanzwe igizwe n'amaire atatu canke ibigwa bitatu isanzwe yegukira ubwami bw'ubwongereza. Ibi rero bigatuma haba uruja n'uruza cyane ndetse katuma kandi haba ikintu twovuga ingenzi nyinshi ziza muri kino gihugu ariko baza basaba n'amafaranga bigatuma kino gihugu naco kubera ingenzi nyinshi ziba zihagira rigira agaciro. Ikindi kandi no kubwira nuko uko rigenda rigira agaciro ariko rigenda rifatisha ijambo cyane ku isi aho ndetse ama assurance menshi yo hirya no hino ku isi ahitamwo kuza kubika imitahe muri kino kigwa ca Cayman mu mabanki yo muri kino kigwa ca Cayman ari navyo bigenda biha agaciro cyane kino gihugu. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga amapound sterling yo mu bwami bw'ubwongereza akaba ari ku mwanya wa gatanu. Idolari ipound rimwe sterling ryo mu bwami bw'ubwongereza risanzwe rivunjishwa amafaranga ashika amadolari ashika rimwe n'ibice 25 by'amadolari ya Amerika. No kuvuga iyo utanze pound imwe baguha dolari ya Amerika rimwe n'ivy'ijana 25 by'amadolari ya Amerika. Kino gihugu ni ihuriro ry'ibihugu vyinshi cyane twavuga nka Ecosse za Ireland abasanzwe bakoresha ano mafaranga y'amapound sterling ndetse akaba ari rimwe mu ifaranga tuvuga yiko naryo ntayigayezwa na cyane ko ubwami bw'ubwongereza nabwo bisanzwe bifise ibindi bigwa hirya no hino les pays d'outre-mer tukavuga nka Gibraltar canke Guernsey bituma rino faranga rero rigira agaciro cyane ku isi kandi rinakoreshwa. Ku mwanya ugira kandi tuhasanga ama Jordan dinar amadenari yo muri Jordan na gahugu twovuga yuko kiyariye canke se
kahaye agaciro cyane idolari rya Amerika, ari nako bituma rino faranga ryo muri ryo muri Jordani rigenda naryo rigira agaciro, aho ufise ifaranga rimwe ry'amanyajordaniya baguha idolari rimwe n'ivy'ijana 41. Ni ukuvuga nubwo kino gihugu ca Jordan kidasanzwe gifise ubutare bwinshi canke budafise ibintu vy'inzahabu nyinshi, ariko kubera ko ari zone de transit, aho ibihugu vyinshi dufate Uburayi ndetse n'ibihugu vya Afrika na Aziya bisanzwe bihurira, bituma haba ingenzi nyinshi, navyo bituma ingenzi zinjiriza kino gihugu amafaranga y'agaciro atagira uko ngana. Ku mwanya wa gatatu duhasanga igihugu ifaranga rya Riyal ryo muri Oman, aho ifaranga rimwe ryo muri Oman risanzwe rivunjishwa amadolari 2.60 ry'amadolari ya Amerika. Oman gisanzwe ari igihugu gitoyi ariko kandi gituwe n'abantu benshi cyane, ari navyo bituma ariko sivyo gusa bituma kino gihugu kigira amafaranga afise agaciro, ahubwo igituma kigira amafaranga yacu agira agaciro ni igitoro gisanzwe gifiswe na kino gihugu, aho ubutaka bwacu busanzwe burimwo igitoro cishi, bigatuma rero kubera ko baza barashora hanze haza amadevize cyane menshi mu gihugu. Ku mwanya ugira kabiri duhasanga denari yo muri Bahrain. Bahrain n'agahugu gasanzwe ari gatoyi, gasanzwe kari muri Golfe Persique, hampande ya Iraq, hampande ya Iran, ariko kandi kano gahugu nako gasanzwe gafise ubutare bwinshi bwa petrole, ndetse bituma kaza garashora hanze, ubwo amafaranga y'amadevize akaza arinjira cyane mu gihugu, bituma kandi kano gahugu ga Bahrain kagira ubutunzi budasanzwe, ndetse mukumva yuko ari agahugu nubwo ari gatoyi gasanzwe gafise ubutare bwinshi cyane, bituma kano gahugu kagira ijambo. Ufise i Bahrain imwe y'idenariyo baguha amadolari ya Amerika 2.65. Murumva yuko aya atari amafaranga make cyane muri kwisi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga amadenariyo yo muri Kuwait. Kuwait nako ni agahugu gasanzwe ari gatoyi, gasanzwe kari mu burengero bwa Aziya, ndetse ubutare bwako akaba bukungahaye cyane kuri petrole ndetse n'igitoro. Ibi rero bituma kino gihugu naco kigira ijambo, kubera ko uko bimba kino gitoro hagishora hanze, niko amafaranga y'amadevize yinjira mu gihugu, bigatuma buri wese yifuza gushirayo imitahe, ariko kandi ari nako uko abantu amafaranga yinjira mu gihugu, niko amafaranga yo muri kino gihugu nayo atera agira agaciro, bituma haba aba investisseurs baza gushira imitahe yabo muri rino faranga, kubera ko ritigera rita agaciro. Ariko sinokubwira yuko ari bino bihugu vyonyene bisanzwe bifise amafaranga afise agaciro, kuko hariho n'ibindi bihugu bitashoboye kuza ku mwanya w'10. Twavuga nk'ibihugu ndetse nka Brunei dollar, amadolari yo muri Brunei, aho idolari rimwe ryo muri Brunei risanzwe rivunjwa idolari ubusa n'ivy'ijana 71 vy'amadolari ya Amerika. Amadolari yo muri Singapore nayo, idolari rimwe ryo muri Singapore rivunjwa ubusa n'ivy'ijana 71 vy'amadolari ya Amerika. Idenariyo rimwe ryo muri Libya rivunjwa ubusa n'ibice 70 vy'amadolari ya Amerika. Dufashe nk'amadolari yo muri Australia nayo bivunjwa ubusa, iri dolari rimwe ryo muri Australia rivunjwa ubusa n'ibice 68 vy'amadolari ya Amerika. Ngayo bakozi ba Ivyacu TV, amakuru twaguteguriye kubijanye n'amafaranga afise agaciro cyane ku isi. Nizeye ko twabanye neza ndetse waryohewe, wanezerejwe. Sangiza reno video ubashe kuyishikana ku bandi babashe kuyibona, nako utibagira partage, ndavyizeye.
ndetse tugiye kuza turakuyagira byinshi ugiye kuzoza uramenya buke. Gira like nimba unezerejwe na ino video, nizere yuko tugiye kubana nawe. Subscribe nimba utarayikora. Thank you, mugire ibihe vyiza na Gahwane, mwakoze neza. Thank you.